n'umunywanyi n'umuririmbyi nako rurangiranwa Mukombozi benshi musanzwe mumenyereye kumbure hari haize igihe kirekire benshi batamwumva kiretse ko bumva kenshi mu butumwa ashikiriza, ariko no munsi rero twashimye kuba turi kumwe nawe kugira ngo atuyagire atuganirire kumbure kubimaze iminsi bimuranga mu ndirimbo ziwe. Rero ntiriwe ndavuga byinshi, Mukombozi ndakuramukije. Ego murakoze cyane inshuti yanjye Samuel, ndabona na fresheza studio ni sawa. Murakoze cyane kumikaze. Urakoze cyane. Ego Mukombozi, rero tuza kuba turi kumwe nawe nkuko abandi bose bavyumvise kandi twabemeye. Turagushimira kuba witavye kino kiganiro. Reka kandi tubanze dushimire kandi abarundi bimwe biva ku mutima ku kuntu badasiba kutwitaho no kudushikiriza kumbure ibiganiro tugira, no kuvuga igice bita feedback, batubwire ngene bibashika kunyota. Reka rero mbere yuko dutangura kino kiganiro tuza kugaruka cyane ku ndirimbo nshasha Mukombozi nkuko mwavyumvise aruka gusohora indirimbo yise Mchezo wa Ndani. Reka rero manze ndamuye akajambo abanze aramutse abakunzi n'abanywanyi b'iradio Indundi ndetse n'abanywanyi biwe. Okay, abakunzi b'umuziki wanje muri Arizona, Phoenix na Tucson n'ahandi hose mu Burundi no makungu no mu yandi ma state, ndaryohewe cyane kuba ndi kumwe namwe. Ikindi nacyo nuko ndabaramutsa ku izina ry'Imana kuko ndazi yuko twese twizera Imana. Ikindi nacyo nuko nezerewe cyane kuba ndi kumwe n'umunsi mu bantu ndi en direct namwe, kuvugana namwe birangyoheye cyane. Ego Mukombozi urakoze cyane. Reka rero imbere ko dutangura kugaruka ku rurimbo rwawe, nagomba manzi sabe abari mu buhinga bw'ivyuma banze badushiremo tugumvirize twumve ngene ururimbo rumeze, nitwamara kugumviriza cyo tugaruka kuri we Mukombozi wenyine bwawe tuce tukubaza ibibazo. Nibaza ko vyogenda ku Mukombozi, sinzi ko nabangozi nabi twaje kumva ururimbo rwawe. Ni sawa reka chiyo mu Mchezo wa Ndani ni sawa ko nanjye nyene ndarukumbura abakiyemo nanjye rimwe nanjye ndarukumbura. Urakoze cyane. Reka rero barudushiremo Indundi.com. Koga ibyaha sikwirirwa muri dushe no kumweranda kudasiba dimanche, nta moko mu Burundi twarabahinyuye. Hasta la victoria siempre. Waratevye cyane wari kuvuka kare ugatwara 72 hatarazi iterambere. Ubu turi ku isi ya Facebook na WhatsApp, twarabahinyuye amoko n'umutahe wanyu. Ahari amacakubiri harangwa n'ibi bintu, abamaki z'abatutsi n'izindi z'abahutu, konsere z'abahutu n'izindi z'abatutsi. Ariko ivyo byose mu Burundi nabihari, ko atasengero y'abahutu cyangwa iry'abatutsi, ko atamusigiti ubwoko nabonye mu Buyenzi. Dusangiye Kirundi, dusangiye n'imico, dusangiye Arusha, dusangiye n'agasho. Gute wavuga Imana kandi wambaye amoko? Ubumwe n'itongo ryacu rika kudutesha umurongo, utubesha ko abarundi duhanzwe n'amoko kandi wizera injya zitetswe na chokoroko. Fata abarundi bose nka pasteri simbananiye, naho tutari abapasteri ariko turizeye. Hari igihe mutandukanya amoko ku makatiye, ninda twara urbanisme azabitwemeze. Mbe ikiriri hoba hari ubwoko nyabaki ko Peter na Buyoya basanzwe arababanyi? Iyaba mu Burundi hari amacakubiri niyo sigaye Edouard Hagahunga Rufyikiri. Nta macakubiri mu Burundi, ni Mchezo wa Ndani. Abarundi turi maso twabahinyuye zamani. Ngira umurundi afise izuru ridafise umutanzania, ngira umurundi afise izuru utoronka muri Nigeria. Mbega Imana yarakusheje mu kuduha amazuru, ngira izuru ivanywa amata itavanywa ibiseru. Kuko amasezerano y'Arusha hagaze ku macakubiri, ngo hatwaye ubu bwoko icegera kive mu bundi, naho yoba atabikwiye kubera ubwoko ategerezwa. Ivyegera bibiri dukenye bikwiye guhinduka, kuko atamacakubiri akibaho mu Burundi. Twese dungira hamwe tugasangira n'inkambi. Abafise ugwango bo bagute mu inkambi
imigambi imwe amoko ni cyitwazo cyaputisiye baburaniwe kenshi umusazi yize ayererana amakaye ariko umusazi atize ayererana amabuye gute wica umuntu umuhora izuru utamuhaye gwawe wariguze mu butike ko ari Imana yari guhaye rest in peace ingabo zacu za fili Somalia natwa shababu y'u Burundi igumi duhekura ho kuzana imisegetera tugwanye malaria hazi indege y'ibigwanisho bije kutumara umunyoto uvuga ku mucyanwa ariko nushusha imboga kuke kahise kabiko umuvyeyi gahitana umwana uwabaroze niyakarabye nawe jewe ntamuzi iyumvire namwe wogarukana gute ikinyoma c'amacakubiri arico cakugize imfuvyi mu bisanzwe mu Burundi hari ubwoko bubiri hari abakora neza n'abakora ikibi hari abarundi n'abarundi rundi batifuza na gato kubona ubumwe mu barundi nimbugwa nkari imbuto niwimbura uranyima uri gahini w'i Burundi ndiye berinze Imana hasta la victoria siempre Indundi.com. Ego umukombozi rero nkuko uhejeje kuvyumviriza n'abarunywanyi bariko batwumviza haje kumva ururimbo rwawe uherutse gusohora gwitwa muchezo wa ndani. Ego ntiriwe rero ndavuga menshi tuguhe micro no munsi nuza kuvuga byinshi aho uza gusigura kumbure ubuzima bwawe umazemwe iminsi canke ndetse n'icatumye gusora n'ururimbo n'izindi ndirimbo umaze gusohora kuko urukurikirane rwawe rw'indirimbo umaze gusohora biragaragaza neza yuko ufise intumbero no kuvuga vision wihaye kugira ngo ushobora gushika ko naho ushobora gushikana abarundi. None rero katwanze tugusabe utusigurire kubera iki ururimbo wagwise muchezo wa ndani kandi ukagwita muchezo wa ndani mu muchezo wa ndani si Kirundi mugama jambo ari muri rurimbo nyenzina ni Kirundi kubera iki wavyisuka nuko muchezo wa ndani ni wiryo jambo bisigaye rikora mu Burundi yatanguye muri kudeta abantu bavuga yuko ijya kudeta yari muchezo wa ndani yuko byo n'umugambi wari wateguwe ariko bari bazukuri nuko bayivuga siyo narindi nitwa Toma nemera icyo mbonye icyo ntabonye cyo gushingira intahe nkivuga uti none kuba muchezo ndani muri ndirimbo nuko nariko sigura yuko hari ibintu politiciens bakina ona politike sindayanka ariko nta politike mu buzima bw'abantu reka politike arahanigera nakuzana politike abantu bariko barapfa nakuzana politike hejuru y'amaraso y'abantu cyavuga bariko bakina umukino bazi neza yuko umukino bawufitiye nota muchezo wa ndani ni ujya mukino ushobora gukina muzi yuko bitegeza kugenda uko ariko kandi kuntu biza kugenda mwe mukamufise ukuntu mubizi barazi neza yuko atamacakubiri hari ariko ubu nibo bariko bigisha abantu yuko iki kibazo kiri mu Burundi ni cy'abatutsi bashaka intwaro y'abahutu ni habe mais c'est pas vrai kuko nataze n'uburorero mvuga hari umuntu bita ngo n'umututsi ministre wa intérieur Edouard Nduwimana ariko ni wahari ubu ari mu Burundi ariko rushikiri nimba ari premier vice president nimba deuxième vice president we yarahunze kandi ari umuntu bisigura yuko ni ibintu batubeshyamo yuko ari amacakubiri me hariho ama exemple bashatubwira yuko amakatier ari amakatier y'abahutu n'abatutsi me ministre ugekeye ama parcelle urbanisme no president Peter niwe yamushizeho kubona yaramushizeho nuko yarazi neza none yamushizeho kugira ngo agaburira amakatier azatubwira amakatier mu byagabure ko buyo yanapita wajejwe urbanisme nawe ari mu bwoko buhe ubwoko bwiwe ntabwo nzi ariko icyo nzi gusa nuko yashyizeho na Peter bisigura yuko yagerageza kuvangura amoko Peter yari kumuhigana nimba yoba yarakoze ibyo Peter atifuza ikindi nacyo nuko nacyo ndahaba buyoya aba ikiriri Peter aba ikiriri none nk'ikiriri twavuga gute ko buyoya yarangwa bamufata yuko ari we yazanye ari mu bishe ndadaye bazije n'umuntu nkunda kuvuga ukuri niwe yavuga yuko yishe ndadaye ko je nari nkiri muto mena na bisanzuko kandi bavuga ko yamuhoye ubwoko none Peter nawe ko bavuga yuko nawe nyene ko ariko bavuga yuko abatutsi none ko babana hafi none eske kirica tuyita yande ko bose bahari je ncumbo gusa nuko n'umukino bakina bazi nyinshi yuko atari byo niyo bashaka kudukina kugira ngo ba profite ya kandi ikindi nacyo amacakubiri
no kuvuga yuko urwo rurimbo rwawe rukomoka cyane cyane kuri kwihirika ry'ubutegetsi riherutse kuba benshi mbere ryanapfuvye bivuga yuko ryari ryateguwe wowe uvuga yuko urwo rurimbo rwawe kenshi rukomoka kuyo kudeta yabaye muga ntije mu ngiro aho bavuga yuko yari yateguwe n'ubutegetsi bwo nyene ubwabo bigatuma abantu benshi bapfa abandi bagahunga nivyo ushaka gusigura yuko ururimbo rwawe ari rukomoka oya siyo cyane iyo jambo gusa mchezo wa ndani rikomoka kuri iyo kudeta ariko indirimbo yanje mu bisanzwe iyi ndirimbo siyo ndirimbo naririmbye shaka gusohora vuba oya hari indirimbo nari namaze guheza amajambo nibuka nawe warayumvise ava ndakubwiye ko iniyongira urambye uti iyo ni sawa ariko waratangaye kubona nahinduye yaje gusohoka siyo kuko umunota wa nyuma ndiko ndaraba YouTube hari ibintu nabona ama discussion ya Nyamitwe na Mutama Pancras Chimpaye hari ibintu by'amacakubiri byaguma bigaruka cyane nkivuga uti kandi aho nyine nabona n'amaposte y'abapoliticiens ma Facebook ma Twitter ibyo bandika barekana neza ko macakubiri ariho nkivuga uti none gute no sohora indirimbo ivuga ibyo umunyagihugu yifuza hari ikibazo cy'amacakubiri shaka kwinjira reka kwanza gerageze wiki nzoka kubita ku mutwe nkivuga uti reka nkubite kuri umutwe aha nyene aha bariko barafatira iby'amacakubiri mbe kwanda nkubite ku macakubiri hanyuma indirimbo zoza ndasohora iby'amacakubiri kwanda bimaze kuhava kuko amacakubiri ni kintu n'umwana muto n'umwana kivuka bashobora kumwica ko babazi yuko avuze ku bwoko kanaka ariko iyo abaye intambara y'imigambo ababugwamo situ n'abantu bakuze abajene kuko babazi yuko aba nibo batantoye abaye ku mwana nibimuhitana ariko amacakubiri n'umwana muto biramuhitana n'ukiri mu nda biramuhitana ko bazi yuko avuze ku bwoko kanaka muri icyo gihe kandi ibyo ni ikibaho natanze n'ama example mvuga muri Tanzania ko ari abantu benshi bafite amazuru nk'aya gwacu ugende muri Nigeria ibintu byinshi nagiye nerekana uburorero ibyo byose n'ibintu kandi ukacuraba ari umuntu atekera ubuteka ku mukuru w'igihugu kitangoro nziza umuntu amutekera yitwa Chokoroko bavuga yuko ari umututsi none nimba ari wamutekera akaba yizera indya ziwe none kuko kitwa tubya ko baza kuzanya politiki y'abatutsi ari babi kandi yemera ko nuko bareka atubeshya hanyuma akacyahabaho pasiteri Simbananiye n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu uyo pasiteri Simbananiye bavuga yuko niwe yoba yari mu bateguye igandagurwa ngo ry'abahutu muri September 72 none wewe ko ari umuhanuzi kandi se wa Peter ko yapfuye 72 kandi bikavugwa yuko uyo niwe yoba ari mu bamwishe uyo Simbananiye none ko ari umuhanuzi we mukuru nimba yaramuhaye ikigongwe kubeka inasa tutubabarira kubeka inana niyo mpamvu yani ari uturero twinshi twerekana yuko batubeshya gusa ariko bo babana neza n'abatusi babana neza bagashya bashaka twebwe batujyanishemo ikindi nacyo je narabaye mutabira twarabona nubwo mutabira ntwari kumbya ngo mutabira ngo haba abahutu gusa cyangwa abatutsi gusa twe tuvanganye iyo haba twankana ni mutabira twe kuba dukubitana amapanga ariko mutabira twabana neza bisigura yuko batubeshya yani niyo nashatse kugura umunyagihugu nambyuti bariko baradukina kugira ngo bashike ku ntsinzi bashike ku ntumbero zabo ariko ukuri aho kuri nungura kututurorero uyu barabana indego gasore bavuga ngo n'umututsi yarongoye umutukazi biri clair ariko ibyo byose n'ibintu nuze premier ministre w'u Burundi mu ntwaro y'abami inde Pierre Ngendandumwe igihe yicwa avuye mu bitaro Prince Louis yari umuntu kandi icyo gihe hari mu bami bavuga ngo bami n'abatutsi ngo niki ariko pengenda numwe baramuhaye premier ministre kandi uri premier ministre uba nk'umukuru w'igihugu mu ntwaro z'abami ariko ibyo byose turabizi none kubiki batatwigisha ibyo kubona kwanza kuko gasore yarongoye mu Hutu nimba yarongoye mu Hutu kubera iki twese tuvuga ko abahutu ari babi kandi ko gasore wamwishe tujya mugore wiwe yaba yishwe n'umugore wiwe tujya tuvuga uti abahutu ni babi barongoye ni cyane ariko ko gasore yishwe n'uwo mukenyezi yishwe n'ababirori kandi babirori nabo bavuga yuko ari abatutsi nka gasore bisigura yuko ari inzira baducyamo kugira ngo ariko inzira zitwigisha nazo bashaka kuvuga izo nzira zabo zibaha amahoro
niyo mpamvu nagerageje kugura umurundi arabuturorero kanaka ko batubesha ariko kandi ubwo rurimbo imbere yuko umuntu akubaza birebire twagomba kubanza kumenya intumbero yatumye usohorwa ururimbo nyamukuru yari iyo kugira ngo ugaruke kuri ivyo bintu byose aje kudondagura, ariko kandi ururimbo rumwo amajambo akomakomeye nk'uko abivuze ati kubita ku mutwe kuba kwica inzoka. None ururimbo urumva uravye amajambo urimo ukaraba n'igihe warusohoyemo n'igihe gikomeye mu Burundi, uravye Burundi ibintu bikomeye burimo, none aho nta gashavu ko bakaragiyemo mu gusohora ururimbo na burya nawe nzi yuko kumbure iyi ntwaro iri ku butegetsi y'iki gihe uvuga yuko nawe kumbure iri mu babangamiye umutekano wa kugira ngo tugiye gukomoka. Icyo cyumura nuko umunsi umwe bazomenya neza yuko jewe sindabikora ngo kubera kuko je n'abakuru b'imigambwe benshi je nimbara abantu b'abagenzi cyane n'abantu bari muri CNDD-FDD nibo barabagenzi kandi no mugambwe nashoboye kugendera cyane muri permanence yabo ugiye ku mugwa mukuru w'umugambwe wa CNDD narigeze no narajyamayo kandi icyo gihe nyine bavuga yuko ngo CNDD nyanka jewe n'akabare nakunda gutembera kana kabare ka Dolph no kugenda gutembera nikora nibo bari abagenzi je mbonera kura nari mfise abagenzi mbonera kure nibo bari benshi kuruta abandi bindi bigambwe kubera iki nashaka nabereke neza yuko ntabikora kubera mbwirwa amajambo ngo ririmba ibi ko je namunambwira icyo cyabagora jewe nibuka n'indirimbo twakoze ya independence umukuru independence je nanse mvuga uti indirimbo independence kuko iciririmba hanyuma bagatugwasa nibo bahamagaze abandi bo mu yindi migambwe nibo bahamagaze icumengo independence iri umugambwe CNDD kandi natwe turirimbye umunsi mukuru wa independence icumengo tuko turirimbira umugambwe icyo bigishwanisha n'abanywanyi bacu muri icyo gihe banyemerera yuko baza guhamagaza bose icyo gihe nagiye kuririmba umunsi mukuru wa independence ko ari umunsi mukuru w'igihugu ariko ivyo vyose kandi umukuru w'igihugu nimba ari abantu yababwiye neza yuko kajya gahungu nikabuwe nimba abantu muri CNDD benshi barambwiye uti we ntubure muri iyo ndirimbo ufise amajambo meza bisigura ko bayabona barayabona kandi ivyo byose ni ibintu byerekana yuko jena na hamwe ishobora kwegamira kuko harageze igihe n'umukuru w'igihugu ateguye umunsi mukuru w'abakozi jena imbi mu ndirimbo kandi nigena yimvye n'amajambo menshi kuruta abandi kandi n'umugambwe CNDD wambwira uti ifu kuririmba menshi kuruta abandi kuko turakwizeye ko ufise menshi meza kandi niko nabikoze kubera iki ndaraba yuko nkavuga iki kintu kizofasha igihugu kugira abakozi bakore ifasha igihugu politike ijya ni development y'igihugu cyanje si umugambwe isiki ibyo ndabikora ariko n'igihe abantu bandondera ngo bashaka kunyica je mu bisanzwe ishobora kuvuga ko ari CNDD-FDD icyo cyashobora gukora icyo nzi gusa yo bari umurundi atatawe ibyo nkora cyane yo bari umurundi adinya cyane kuko n'uwari kundondera yaza yinyegeje yaza mwijoro niyaza kumurango bisigura yuko nanjye antinya ashaka kuba ari umwambuzi ashaka kuba ari undi mu yindi migambwe yabivuze kugira ngo arongereye icyitwazo iboneke ko ari CNDD-FDD yashyize kubikora ibyo byose ndabyiyumvira niyo mpamvu hajya sindabizi cyo kuvuga ngo ni CNDD ariko kandi je ntashavu mfitiye je umuntu mu Burundi dufite imigwi ibiri hari abarundi n'abarundi mw'icyo gihe abarundi n'abafite karangamuntu y'u Burundi bakaba bafite n'akarangamutima ku Burundi ariko abarundi nibajya abarundi bafite karangamuntu gusa y'u Burundi ariko badafite karangamutima ku Burundi sa muri icyo gihe bafite karangamutima ku Burundi nshobora kumvikana kuko nicyo gihugu niryo ragijyanje nicyo gihugu je nasigiwe na sogokuru na basogokuru na papa wanje bose bansigiye Burundi bisigure ko mbuza amahoro mu Burundi sinzonka amahoro ahandi igihugu cy'u Burundi Imana yakiduhaye kugira ngo nitwaronka ibibazo mu mahanga Burundi tuzogaruke mu Burundi igihugu cyacu kiduhanagura amosozi ariko Imana ntiyaduhaye Burundi kugira ngo tuzoze turahanagurwa amosozi n'abanyamahanga turi mu mahanga akaba ariyo tujyama mu Burundi sinjyame ntibishoboka nawe je ntazojyama ifuko umwana wanje azoryama nicyo ndiko ndaniganira ubu nta kindi nta shyari nta kindi urakoze cyane urabisiguye kandi birumvikana yuko ibyo wagize wabikoze kandi ukunda igihugu cyawe
Burundi uravyemera kandi muri igihugu cawe urasiguye kandi ko atasha karimo vyagushigikiye vyatumye usohora ururirimbo ariko urazi neza yuko kuba barakwirutse ko ikintu nyamukuru wovuga ati leta ya CNDD-FDD yanyirutse ko kubera imvo izi wowozi nyamukuru mbere yuko canga no muri kwawe n'izina kuvuga mbere yuko ibyo ibice by'ubwoko 50-40 byuba bikagenda wanze usigurira abanyarwanda ariko babiziza muri kano kanya ikintu nyamukuru wowozi cyatumye cy'igihugu ukagikomboka nk'uko abandi bagiye babigira wewe n'ikihe nyamukuru? Okay, ikintu nyamukuru nuko hari abarundi bagiye baratahura neza umuziki wanje cyane nivanye n'ukuntu n'ibihe baba barimo na stress nazo zirabituma je nibuka hari umukenyezi araha umugabo yahiganye nawo umukenyezi yaragipfuka umugabo wiwe hanyuma ariko arataha iwabo n'ama stress acyahura n'umubanyi aramuramutsa mbwira mwiriwe ngo reka umugabo wanje ntiyatari jewe yampevye ubiti none ugiye hehe ngo ni jewe ndeka estadi ivyumviro byiwe byose byari biri ku mugabo byose byari biri n'indamukanye yacisigura ibindi bintu ako nagahemo reka kuba mu mpamagara yako nagahemo kandi umuntu ariko amuramutsa ku neza sigura yuko stress umuntu abarimwo bisho no kumubwira ibintu byiza akayifata ko ari bibi nuko kenshi ibyo bintu birabaho iyo yose bivana information ya cerveau ukuntu mind yiwe yamaze kwinforma yuko ujya muntu yamavuga nabi uko baziko ariko icyo nzi gusa sinibaza ko ari umugambwe wose wa CNDD nibaza ko ari umugambwe wose hari abantu muri CNDD nuko gusa je nibaza ko kibazo ari ukuntu umukuru w'igihugu yatwara ko Peter n'umukuru w'igihugu je nkunda cyane mu bisanzwe namukunda ko gusa ari ukuntu intwaro yiwe yayihaye umugambwe bisigure ko umusenderi wari we wese nayo bari umuzamu uwo muri CNDD abashaka gukora ikiri mu mutima wiwe agikorera umurundi kandi akabazi aba mutwara nicyo cyabaye ikibazo bisigura yuko haragake k'abasendede gusa yigumuye gusa sinibaza ko umukuru w'igihugu yimviye ngo reka ndondere umugozi mbona mwike ngo cyangwa nkewe ya usanga ari umuntu gusa kujya nyine gusa umusenderi wari we wese nayo bari umutaxivero ari muri CNDD ucumengo nawe nyine n'umushefu nicyo gusa nicyo cyabaye ikibazo kuko nayigize no gufungwa icyo gihe nari nkiri muri Afrika nkiri mu Burundi na pasiteri bagenzi kwanza arabizi abanyiragira Claude nibo bafashije narigeze gufungwa ata mpamvu umuntu akaruka gusaba polisi bamfunge ngo nabishatse gusaba ibuko impamvu ngo yangwa abarajyamamo sagi Chris nabibayemo nageze kuba mbuzwa kuririmba hano nageze kubuzwa nyine kwa Adolphe barambwiye uti nturirimbe kandi kuri afishe ibintu byinshi barankanga ibyo byose nabyihanganye kandi je nari nzi yuko ahageze je mu bisanzwe je nibyatumye ndeka kuvuga kuko je nzopfa je n'umunsi nzopfa abarundi ntibazorire kuko je nzopfa mpejeje kuvuga ivyanje byose Imana yampaye niyo mpamvu je kuvuga binyorohera cyane niyo mpamvu hajya na muntu mushobora gushiramo CNDD ariko sinzi kuba yari sinzi kuba yayiti sinzi n'abasazi ariko batarambura impuzu ariko bambuye ubwonko ego mukomozi reka tuje tugaruka rero ku mwiriwe kandi mu bice cyane nacyo niyo yawe reka tubanze tubwire indirimbo abarundi bo bari kurumviza ino radio muri kano kanya ururirimbo kubashiramo ubona twashamo kugira ngo tugaruke mu ndirimbo zawe uri Burundi bagukoze ko ubona kandi ko ufasha mu bihe turimo mu ndirimbo zawe utubwire urimo twushiramo muri kano kanya kugira ngo abandi barundi bumvize mbere ko tugaruka mu Okay, reka dushiye mu dusenge kubera ko uvuga kubera ko usaba dushiye mu dusenge muri kano kanya dusengera Burundi ko ibyo byinshi biko birakuri ku nabivuze iyo ndirimbo nayisohoye mu 2018
kabiri ya 12 13 ndabivuga ibyo bintu ariko nibyo biko birabubu ibyo byose ni ibintu biko biraba ya dusengera Burundi niyo mpamvu nafasha amadini yose ndashyira hamwe kugira ngo dusengere Burundi nk'abarundi ya urakonze reka rero dusabe abari mu hinga bw'ivyuma dushimwa ko karirimbo ka Mukombozi dusenge nkuko abivuze abanywanyi muri kumvise radio mu biseko turi kumwe na Mukombozi muri studio mubandanye rero muryoherwa n'aka karirimbo kiwe kandi mukazirikana turi mu kiganiro aho tubwira cyane ku ndirimbo yiwe nshasha herutse gusohora yise Muchezo wa ndani nkuko ariko arabisigura mwumvise ibyo maze kuvuga kandi mu kanya rero tugaruka abandanye atuganirira. You're listening to GreatLakesMix.com music. GreatLakesMix.com. Hasta la victoria siempre. Nibutse ubuzima nabaye mu ruhande y'umutabira, intambara n'inkono itabira. Hasta ibyo nabonye biruta ibyo nize, vice doctora y'ubuzima bwo mwisite, manura mu bashya nk'uga Desmond Tutu, simbe nka Thomas Biti Style fyatu harabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ku butunzi bwa mbere ari ubuntu. Warakoze mana we utanga utajya, utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga, ubutunzi bw'ubwenge n'inkomezi z'akaga ubereye amashimwe. Mushikiye igihugu cyanjye Burundi mu biganza byawe, ukirokore nka Daniel mugobo gw'intambwe, namutse urenga atakizigamana yo mu ijuru. Sinzi ukuntu idarapo yacu igumira hejuru. Dukeneye igihugu cy'umutekano ntangere, ayimfuvyi n'amayibobo bahabwa agaciro. Dukeneye igihugu kigaragura amosozi, twibagira intambara n'ubuzima bw'impunzi. Tubane nka kera urushe tezugwe, nturemeka n'inkwi ku ngata z'imisumari. Umubanyo w'umuryango nducirirana imirongo, dufashanye mu marushwa ndombane tugihema. N'ikiziga n'umuntu nawe kitabiri yasho, amahoro n'umutekano birambenga igisabisho. Amen. Baba yetu liye juu mbinguni, tunakukabidhi nchi yetu Baba, weke mikononi mwako, hudumisha amani na upendo ndani yetu Baba. Jehova mweza. Amen. Arabafise imitima itagira nk'inzara, bica n'uruyoya rutagizuba n'imvura. Uwanga agakura abaga umutavu, kandi ntawuzi ivyejo nka adresi y'urufu. Okay, abishe abandi babahoye ubwoko, abishe abandi babahoye amatongo, abishe abandi babahoye imigambwe. Abo bose igihugu kinuka icyuya n'amaraso y'abatishoboye. Manura ashyira hera incungu zatwitangiye, ntabwo zitagize kugira ngo Umurundi aheme, naho bitashobotse nk'ibariyeri y'indege mu kirere. Umutekano warugeze ku ntambwe iteye igomwe, impunzi ahiritse tubungabunga ubumwe nk'ubudandaji na kriya. Turaba imbere tudahindukira nk'umwanditsi wa Bibiliya. Umwasi w'Uburundi inyegeje mu Barundi, nazojya abona nk'umwana wa patiri. Dukora ibyaha byinshi, tuba amasengero menshi, tumemukira Imana tuba hagati y'imisigiti. Umwobo w'imbeba twawuzi ibijya umukeke, duhinda abazungu kandi umwansi ari twebwe. Sigira duhonya abarozi bakaroga, namwe mushaka Burundi bw'ibiziga. Data mana rusumba byose, turashikirije igihugu cyacu mu biganza byawe. Kirokore nk'uko warokoye Daniyeli mugobo gw'intambwe, tubisenze mukama twizeye, turazi ko atakikunanira. Uwajyamye arushe agize ngo araruhutse, bamurukije ibisasu n'amagrenade. Ni byiza kuba uwa nyuma mu ba mbere, o kuba uwa mbere mu ba nyuma. Hasta la victoria siempre. Udafise ubwenge kenshi ashimaguriwe, ndazi ku isi nzima twese twasaze. Ibidutandukanya ni nivo zo gusara. Mukombozi, dutandukanye gute? Hari abasara bambura impuzu bagatembera gusa, n'abasara bambara neza bakibagira kumesa. Hari abasara bica abandi bunyamaswa, n'abasara batica ariko baryoherwa babonye ibiziga. Mose zaremeye cyane kuruta amazi. Rest in peace Sosoke na Mkosamali. Amaraso y'uwishe atandukanye n'uvumuna, uyateye namera ahubwo arahuma. Nabo bica abandi naho usigaje imyaka ijana, bazotemagura abantu urufundi bazorutema. Ari igihe numviriza amakuru mu radio, nk'icyo n'intuntu amotso zagakoroka, kuko amakuru nshaka siyo numva mu radio. Natandukanye n'amatangazo yo kubika. Bene wacu baguye mu gatumba, abaduhekuye n'abarundi s'abanyamahanga.
hora papa hora mama na mvura idahita egesha mwana azogera intambwe rero umwagazi w'intama inshallah ربنا إنك فوق العرش على السماوات نكتبك دولاتنا في يديك الخيرات ونسألك دوام الأمان والحب فينا يا رب العالمين Geni hasta Victoria siempre Mana hezagira Americo Mana hezagira King David Kongwe Mana hezagira Nibazo Niza Saido Mana hezagira Iragira Claude Pasteur Bagenzi Mana hezagira abarundi bagoye batagoye hezagira n'abarundi bagoye kandi bagoye hasta Victoria siempre ego mukombozi reka rero aka karimbo dusenge nibaza ko abanywanyi barahejeje kumva ari benshi bagerageje kugira turabona kandi abanywanyi bariko baragerageza kubona ko dushobora kugira kwakira amatelefone yabo barabona ko baragerageza tugira ko bashoboye kubura umuhora ariko mutwihanganire no munsi byaguranye gato kumbure kubera ko uko twatubimenyereye telefone yagize ikibazo gato ariko rero reka tuje tubandanye ngaha muri studio tubanaye na mukombozi muri uyu mugabo kandi mukombozi waragarutse uravuga uti iby'amoko mu Burundi bikwiye kuhava kubera iki ibyo ubisigura gute kugira ngo muri mugabo ugaruke ko ibintu by'amoko bikwiye kuhava haba mu nzego ngo cegera cyane tumututsi hari urumva n'ibindi byinshi uko muri ufise mu mutwe wawe ugomba guserura mu kiciro washatse gusigura iki icyembe na mbere nashatse gusigura nari kuvuga yuko Burundi ikibazo cy'amoko ari cyitwazo sasa iyo ikintu kimaze kuba cyitwazo nikiba gifitse nta mategeko ashobora kugenga icyitwazo yuko ungoreka je nitwaza iki ngoreka je nitwaza iki ngora amategeko ngenga oya nta mategeko arenga icyitwazo bisigura yuko ikindi nakigira kabiri nacyatumye mvuga kujyana nuko uno munsi mu Burundi haraza c'est-à-dire ngo bice ibi ngo abahutu ngo abatutsi ifoko bace bafata ngo premier vice nimba ngo president ikibazo kiri hahandi nyene eske icyambe na mbere Burundi burakenye tubanya ama vice president babiri abo bose baronka amahera cyo kimwe kandi bajya mu bishyari gufasha gutera amashuri n'iki Burundi burakenye ikigira kabiri uno munsi na bisigura yuko bice byerekana neza ko amoko akihari tugifite ibibazo by'amoko naho yoba ari umututsi atabishoboye ngo kubera ari umututsi gusa naho yoba atabishoboye ngo irifu ko haza ngaha ategeza kuba mvisi atabikwiye ndishobora kugendera muri izo ngingo zifate abe umuhutu ntabyo akwiye ariko hari umututsi ngaha bikwiye ngo kubera umukuru w'igihugu ari umututsi ibisaba yuko ngo ministre premier vice president abo umuhutu basi naho yoba naho mu bahutu twobura ntabishoboye ategerezwa ku muntu naho hoba hari umututsi abishoboye kuba vice president mwiza ategerezwa kumwima iyo chance iyo nzira kandi ayishoboye ukaca muri umuntu atayishoboye ngo kubera ubwoko tuba turiko twagwa n'ibijuju ntibishoboka kuko umuntu ashobora kuba adafise ubwo bushobozi ariko tukabumuha ngo kubera ubwoko no ya ndishobora kugendera hiyo iyo yose tuza guhinduka ubukere fite ariko kandi amoko ni cyitwazo ariko kandi ibyo by'amoko uri kuravuga wibuke neza yuko mu ndirimbo zawe kandi uravuga yuko abantu bagira amategeko haba ibyizo shingiro canke n'amasezerano y'Arusha wibuke kandi yuko amasezerano y'Arusha ibyo byaremewe n'abanyepolitike bose aho bemeranya yuko kubera indyane z'amoko zahitiye mu Burundi by'amoko byogera uko nyine wowe rero uti byari bijanye na kijya gihe ubigiye turimo byo ora kijya gihe ibintu by'amoko byaravuzwe kuko iby'amoko n'ibyigeze bihaba mu Burundi gusa hari ikinyoma cy'amoko n'ikinyoma ni nk'uko umuntu yoza akakubwira uti bana nubona pasiteri bagenzi nagukunda wewe kwachifatira yuko pasiteri bagenzi atankunda igatuma nyine mushwana naho umushahara wawe yo utevya nk'imisi ibiri uca wumva nubona sikura ho maze kukubwira yuko pasiteri bagenzi atagukunda ukavuga uti ntubona
umushahara utebeje iminsi ibiri yose. Niyo mpamvu bambwiye ko atakunda kubera iki information ya Silver n'ikinyoma cyabinjiyemo. Hanyuma je ndazi cyane iby'amoko aho byatanguriye, je ndazi histoire y'amoko cyane. Ibintu by'amoko byatanguye icyo gihe hari umuntu abanyamerika bariko bararondera cyane, abanyamerika yitwa Che Guevara. Che Guevara yaraje mu Burundi avuye muri Argentine, yaravuye muri Cuba afashije abantu bo muri Cuba ba Fidel Castro kurwanira igihugu cyabo cyatwagwa n'umukuru w'igihugu ari munsi y'amategeko y'abanyamerika. Muri icyo gihe Che Guevara arabafasha urugamba kuko Che Guevara n'umuntu muri Argentine abafashije urugamba baratsinda. Bamaze gutsinda babwiye uti none tujye gufasha ibindi bihugu bigeramiwe. Bo bavuga uti twebwe tumaze gufata igihugu cyacu ntidushaka. Che Guevara amagagwa na Nyerere aza muri Tanzania kugira ngo afashe Kabila Mutama Kabila umunyakwigendera yitavye Imana. Hanyuma Kabila acajabuka na Che Guevara. Aho Che Guevara Amerika ariko baramurondera bajyabutse bake mu Burundi. Icyo gihe mu Burundi minisitiri wa mbere yari Pierre Ngendandumwe, bavuga ko ari umuhutu. Sasa muri icyo gihe abazungu kubera bamaze kutwinjizamo, ababirigi kubera bamaze kutwinjizamo ibintu by'amacyakubiri ko abahutu abatutsi niba bakunda. C'est-à-dire Ngendandumwe amaze kuba minisitiri, abahutu bose bavuga uti nubona abatutsi bamusizeho hajya kugira ngo bazomwice. Mais c'est pas vrai, sivyo. Icyo gihe Che Guevara amaze gushika mu Burundi, Ngendandumwe niwe yamwakiriye ko ashobora kwinjira mu gihugu uri umupoliticien utazinanye n'abapoliticien bakwakira badafise information. Hanyuma amaze gushikaho abanyamerika baguma murondera, yashikiye mu Burundi kugira ngo bajya muri Congo. Amaze kugenda muri Congo abanyamerika baje kubimenya Che Guevara yamaze kuva mu Burundi, nibo babimenye ko Che Guevara yaciye mu Burundi. Bace batangura kurondera umuntu yamwakiriye Che Guevara kugira ngo bamwice, kubera bari bazi yuko afite ibyumviro bikomakomeye nk'ibya Che Guevara yoba yaramushyizemo ibyumviro byiwe bikomakomeye byo kuri revolta vya revolutionnaire. Hanyuma bimaze kubuko niho abazungu bagerageza kurondera bace basanga yuko Ngendandumwe niwe yamwakiriye Che Guevara, niwe yamwakiriye Che Guevara. Bamaze kumva icyo baca barondera ukuntu bashobora kwica Ngendandumwe. Icyo gihe bakoresheje sniper baje bava mu Rwanda, bategezwa kumwica saa sita. Iradiyo iravuga neza ko Ngendandumwe saa sita igeze, iradiyo iravuga neza ko Ngendandumwe yamaze gupfa. Icyo gihe Ngendandumwe yari mu bitaro, ariko ari umugore wiwe yari yibarutse, ariko ari umugore wiwe abantu bamubwira amakuru ngo yapfuye, avuga uti genda ndacyari muzima. Kumva abasniper byabagoye kwinjira muri hopitale ya Prince Louis. Hanyuma asohotse gusa higikura umugore wiwe, asohotse gusa bamurasiye kwijya barabara nyine ambavu y'ivyo bitaro. Niyo mpamvu ije avenue yitwa avenue Ngendandumwe. Ariko abahutu naho twaje tuvuga uti urabona wa muntu babatutsi n'ababatutsi, wa muntu twababwiye bamuhaye intebe yo hejuru kuko babonye ko ari incyabwe ngira ngo bamwice. Tujya tuyiha mu mutwe yuko bamwiciye kubera amacyakubiri, kubera ari incyabwenge y'umuhutu. Niyo mpamvu umenye yishwe n'abatutsi, yishwe n'abasniper b'abazungu. Ibyo byose ni ibintu binyegezwa. Hanyuma amaze kwitaba Imana ningo banuje bande Gahutu Remy mu myaka ya 1960 mu 65 niho batanguza umugambi wa FNL. Niyo yace bizi ibintu by'imigambo y'abahutu, ipakiti y'abahutu, kubera babona yuko bikiwe n'umuntu wabakomeye. Meni vyaruko bose byari bihari, ne cyari kinyuma, ariko kubera yishwe n'abazungu natwe icyo kinyuma twari tugifise mu matwi, cyo tuvuga uti none abatutsi bamushize hajye kugira ngo bazungurase bamwice. Ariko mais c'est pas vrai. Niyo mpamvu turavye aho byatanguriye ibyo bintu nibibaho, ni kinyoma cyatugiyemo. Twebwe ubu niyo mpamvu navuze neza yuko ubu turi ku isi ya WhatsApp na Facebook. Ko WhatsApp na Facebook ni ibintu umuntu ushobora kubikoresha utakiye no mu mashuri. Bisigura ko ubu turatahura tutakiye no mu ishuri, ibisaba ishuri. Niyo nkuru uhejeje urumva nagomba mpamvu ndakubaza ati none wowe kutize kahise no kuvuga nta histoire wize mu ishuri baza mu gisato warafashe umenga ntiwize histoire kahise ko nagomba nakubaze wowe aho ukura izo nkuru, ubwo bumenyi ukura he, zikoreje gushikira zose umuntu yozemera gute kwitwa tuvuze ari ukuri, ubikura he? Kenshi histoire ya Burundi yanditswe n'ababirigi, yanditswe n'abazungu.
banditse n'abazungu kandi deja uri umuzungu ari ibintu byinshi ashobora kumenya kuko hari ibintu bisaba yuko ubuhari kuko umuzungu ijambo ryose mu Burundi avuga bisaba ko bari gusigurira kandi iyo umuntu agusiguriye ijambo harishikana nk'uko warivuze yarivuze uko biri kose asa muri icyo gihe hari abantu bahishije ukuri hariho n'umutama araho ubu yariko ashaka kuvuga ukuri vyekeye urupfu rwande rwa Gasore ariwe yemeje neza yuko ngo Gasore yishwe n'abantu atishurwa kubera atishwe n'abazungu yishwe n'abarundi bagenzi biwe ngo ni ibintu by'imiryango y'ababirori ne harageze igihe umutama ariko yicuza arakuze cyane ni mu bantu bari kumwe n'abazungu ngo bandike iyo histoire n'ubu acyari muzima ari mu Burundi ariko arashaje cyane ariko ibyo ndiko nakubwira ibintu sinzi kunuronse ariko ni ibintu bifite n'amafoto wa Che Guevara bari mu Burundi ibyo byose ndabizi ikindi nacyo nuko je twaravugaye n'umuntu yacungera umutekano wa Che Guevara mu Burundi umutama twaravugana maze kubitohoza cyane kandi ndabifitiye ubuhamya kandi bukwiye gusa histoire yagira hindurwa bivanye n'ukuntu abantu bashaka kwiyohereza ibintu byabo no kuvuga rero ubwawe nkuko bisigura urumva iby'amoko wisunze amasezerano y'Arusha urumva hamwe byogenda uri kurabivuga nuko amasezerano y'Arusha yo atakicubahirijwe cyangwa uvuga uti ni yindi urumva ivyo mbona ko byobu canke ni indoto yawe yakazoza ufise kugira ngo bishobore kuba ubukozi bwoko biveho mu buryo atamuntu bakivuga ati kubera ubwoko bwanje ndafise ibice biri byo guharanira canke uvuga uti ivyo bintu kuba no munsi imbere yuko bizishika muri kazoza muri icyo gihe kenshi icyambere na mbere icyo umuntu ukora igikuru mu kumvisha abarundi yuko bitabaho no kubereka imitego twatezwe ibyo byonyine nibyo umuntu ndiko ndakora ubu ariko ibindi nabyo by'isezerano ry'Arusha bizoza birahindurwa kwanza igihe byamaze kwihindura kuko deshe uno munsi agatogwasa je nibaza yuko sendere nibaza yuko sendere ko ari bo bahutu ngo bari abahutu originale nimba ari umugambwe w'abahutu originale je nakunda kuvuga ukuri nimba hari umugambwe w'abahutu bigira abahutu bacyane wari FNL nibo bari abahutu boma twari tuzi yuko baje batazigera bicarana n'umutuzi ku bicarane hamwe nibo bantu bitwaza amacakubiri bavuga yuko ni parti du peuple hutu parpe yenye parpe hutu parti du peuple hutu icyo ni cyagihamba bisigura yuko kubona n'umunsi agatogwasa n'umunsi asangiye umugambwe n'ujyanye sinzi kujyana amazina y'abapolisi ujya mu Prona nimba Karoli Nditije nimba Shane Nditije sinzi nimba basangiye n'umunsi umugambwe ni Amizero gico nyine kwanza kirerekana none umunsi bakeneye bimvye nk'uno munsi bakeneye umutuzi yoca bakaca bafata ujya Shane Nditije na agatogwasa zo baserukiwe uno munsi agatogwasa afashe igihugu hanyuma Nditije akacaba ministre ntuzo kuba ngo n'umututsi kuko Nditije ari mu mugambo umwe na agatogwasa biko biribonekeza nari nzi ko bizotugora gukuramo amacakubiri bari bagatogwasa kuko nibo bakuriye mu mugambwe uvuga ivyo umugambwe watanguye kandi n'umugambwe wa mbere w'abahutu isigura yuko imigambwe yose ngiye amacakubiri habisi ndayumva neza kuko hariyo Iprona na FNL niyo migambwe ya mbere yari ihagarikiye mu macakubiri niyo mpamvu ubu jewe ndakizeye ko n'ivyo Arusha bizohinduka vuba ubu icyo dukora mu kumenyesha abanyagihugu babone neza ko bye muri Arusha ndakwiye kandi biko biribonekeza Imana iguma ivyerekana uravye ugakorera bagatogwasa uravye abakunzi ziri mu makambi abahutu n'abatutsi uravye ubwoko bwanje jewe sindabuzi ariko narahunze bisigura yuko kubiko
kose uko biri kose twahunze turi benshi kandi dushitse mu mahanga nta n'umwe azi uwundi ngo wowe umuki oya umwanzi wacu nujya nyine yatumye duhunga umwanzi wacu tumutu yaba ari umuhutu cyangwa umututsi naye kuba mfise n'ubipanga kugeza ubu naye kuba nje mbere n'urupanga nkavuga aho nzobona ubu bwoko kanaka nzoca ndamukizosi ariko duhuyesha tuvugana ukuntu twosubira iwacu yabisigura yuko byamaze guhera ibyo byamaze guhera ya Ego urakoze reka rero imbere ko tuca tubandanya kandi tugaruke mu ndirimbo zawe wasohoye mu rukurikirane rw'indirimbo zo gusohora kandi reka manze menyeshe abanywanyi bariko barakumviriza yuko uno munsi turi kumwe na Mukombozi ariko aratuganira cyane kuri indirimbo hasta la victoria siempre urakoze cyane urumva uri baruze aherutse gusohora yise Chezo wa ndani urembo rero benshi bamaze kumva bamaze kumva na abantu benshi cyane sinzi Mukombozi imbere yuko tubandanye uwo baze kutubwira kuri mbuga umaze kuraba n'abantu bangana gute ni gukunda gukurikirana abantu bamaze gukora kuri mbuga uzi bangana urazi iyo ndirimbo yasohotse nayisohoye iri muri sasa muri icyo gihe baragerageza kurondera muri Facebook yanjye bagerageza kundaba bamenya bagenda bashaka kugira location barabe location ndimo maze kwisohora gusa indirimbo naciye mva muri Facebook bisigura yuko sinigeze nsubira muri Facebook ya internet nanaheze kugira ngo nshobore kuroka ubuzima bwanjye muri icyo gihe byarangoye kuraba ariko hariho site zimwe hariho site zimwe zambwiye bana indirimbo yawe bayambye kuri site yanjye kuva ntangura site yanjye kuko imaze kura mu masaha 12 yarambwe n'abantu bashika 200 bingahe abisi sasa sinaraba amasite sadi miliyoni kubera yamaye inkuru indundi roho nibaza ko ari umurengera bisigura yuko ndaza kuraba ndabe okay kundode kunaza kukubwira mu kanya bamaze kuraba iyo ndirimbo yawe kuko nibaza ko nkuko bivuze yarakoze cyane kandi nibo abantu benshi bacayiraba cyo kimwe n'iyo ndirimbo uwise Papa Nzeyimana sinzi rero ko imbere ko tuca tubandanya kandi twoshiramo ibintu bihe kugira ngo abariko baratwumvise bananye baryoherwa mu ndirimbo zawe dushobora gushyiramo indirimbo yitwa Nzeyimana reka dushyiremo Nzeyimana kuko ariko bazo tubwire kandi kubera iyo ndirimbo wayise nayo Papa Nzeyimana kandi niyo ndirimbo nyene kandi ni indirimbo kandi igaruka ku burenganzira n'ubutumwa uha bamwe mu barongozi b'igihugu cy'u Burundi muri iki gihe kubera ikina muri iyi minsi mwihutiye cyane gusohora indirimbo urabisha ku ruhande rumwe urabisha no byita ku ruhande rumwe kuko urafise ubwira kuko kibugwa n'icumba kubera iki iyo ndirimbo wayisohoye nayo okay kenshi twebwe ko je ndifuza ndagiye umugore nzobana n'abana asa muri icyo gihe kenshi umwana akunda kugobereza indya cyangwa umwana ukunda kwiyumvira uri kurarura indya urabujya mwana akunda kurya ujya mwana agwaragwara cyane ukunda kwitwarika cyane hageze gufungura kurusha abandi bana muri icyo gihe uturaba sasa uyu agwaragwaye cyane niwe ntegeza kumuha indya nyinshi kugira ngo aronke kabiri zishobora kujya guhinga abantu ntarabona ko bagwaye mbona ndabona umwana agwaye niwe nkunda guhinga cyane bisanze nuko sinabana n'umugore n'abana ariko manzi narabaye umwana ari ibintu naciyemo ndabibona bisanze icuraba ahagwaye kavuga reka ngize ngahagwaye kugira ngo naho nyine haba akarorero kuraba angane mu rwego rumwe n'aba bandi ya no kuvuga nicyo cyatuma isori yo ndirimbo none cyatuma isori yo ndirimbo ubutumwa nabwo warabisha kuri iki cyane no kuvuga wavuze waje kubivuga mugabo sinzi wavuze ko namutomora ibintu wotomora neza ubutumwa atazi mu ndirimbo kuvuga message ubutumwa atazi iyo ndirimbo bisanzwe abantu bayihaye siguro nyinshi ariko benshi muri bo isiguro bayiha siyo siguro nahaye igenderimo yego benshi barihinze kuko benshi bari bazi yuko ndiko ndabwira umukuru w'igihugu nyakubahwa Peter Nkurunziza ariko sivyo kabisa sivyo ndiko ndabeshya iyo ndirimbo sinayikumbwira umukuru w'igihugu Peter oya hayivre iyo ndirimbo
nariko ngiye umuntu atari umukuru w'igihugu yumvirije neza sinayivuga muri president nayivuga mu kazoza muri future nuzobe nk'abandi uzogira uku isigura ko niko ngiye umuntu umukuru w'igihugu kugira ngo yazobe umukuru w'igihugu ntazogira uku nuzo kubaka amastade icyo gihe nafata amakosa ibintu abarundi byabashavuje atakimwe byabafashije kandi mu gihe bashonje byakozwe n'abakuru b'igihugu bakahise nkavuga par exemple nk'iby'umukuru w'igihugu nyakubahwa Peter Nkurunziza ukuntu yubaka amastade menshi abantu n'urushinge turugura hanze nacyo namubwiye uti ariko ndamwereka neza ntuzokwirukiye kubaka ibintu ubona yuko bifashe uruhande ariko uruhande ruri très important bidafashwa muri icyo gihe icyo namubwiye ko arabira akarorero nazogira ibintu by'amastade nazogira iki arabikwa nk'ama-industrie bitera imbere natwe uzowe umwanya muremure wiyumvire kuba nka ndadaye umwanya muremure ukibwira kuba umutware gusa ikindi nacyo uravye nk'amacakubiri uzotinya amacakubiri mu bisanzwe amacakubiri sinavuga Peter je mu mutwe wanje jewe navuga buyoya kuko Peter intwaro ya Peter abafuye benshi nimba sendere bavuye ko ari abahutu abafuye benshi n'aba FNL n'abafuye benshi bisigura yuko Peter amacakubiri nayo kuvuga ko icyo gihe nayo kumbwira yuko azotinya amacakubiri kuko n'umubundi ntayabaho namubwiye ntazogire nka bimwe biyoya yagira nica ndadaye none nagira nabutururu twishi ko kahise ariko sinabwira Peter nari nzi yuko Peter atitoza kandi ntari bwavuye ko yitoza iyo ndimbo yasohotse bataramugena ko ari bazokwitoza bisigura yuko je sinigeze mvuga Peter Fox ari igihe navuze yuko intwaro zose zakoze byiza na bibi uzokwigane byiza urekane n'ivyo bibi bisigura yuko kwa Peter ariyo byiza yakoze ibikorwa rusange azobibanzeko ibyo byose nariko ndahanura umuntu atarawukuru w'igihugu ariko ashaka umukuru w'igihugu amubwira iby'abarundi tumutewe ibyo dukeneye ibyatubabaje tugashaka kubibona kandi ubundi umukuru w'igihugu mushasha kuva kera bivuye ku bakuru b'ibihugu badutwaye kera n'ibindi byiza abakuru b'ibihugu bakoze abire ko karori babibandanyizeko ubwo nariko navuga mu bisanzwe nariko kuvuga Peter kandi nari nzi ko Peter atitoza nariko mvuga ubundi ataraba ibyo muziki mvuga kazoza wumvise neza mvuga kazoza katwumvirize hanyuma muza kumva amajambo yose ndiko mvuga mu kazoza ntuzobe nk'ababandi urakoze cyane mukombozi reka rero uririmbo yise Papa Nzeyimana muri kano kanya rubanyura amatwi mugumvize kandi nk'ubwo butumwa yaje kusigura mu ruririmbo mwongere mugumvize kandi mwumve ubutumwa yashatse gutanga hanyuma mukansha tugaruka muri studio kasa buri muhinga bw'ivyuma aduje ko karirimbo ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere Presidence parking y'ingendo za buri munsi Presidence ni rompo y'ibibazo by'abarundi inzira ya Presidence itandukanye n'iya Gwanzu saho kuranguza naho ibibazo byacu Presidence prison Presidence si parke yo gucira imanza abagabo mutavuga rumwe inkuru itari nziza kuri jewe si inkuru kuko umutoto agira ubwenge uruhisha amaguru gutwara no gusara uzosare neza gutwara no kwiruka si ku mupira gusa wirukange ku rutungane wirukanze ubukene nwirukanze abo bagabo ubona mutavuga rumwe ibiremereye abarundi n'ubutungane n'ubukene munda ntakiriyo nka seke ya Guillaume muri university bakware kuronka akazi ni atari ubuzima bwabo buragoye nk'intambo z'amakirikiri nimba wizere Imana ntuyifyinishe n'amasengesho feke nk'umushatsi w'amamenshi nuzo dufuka amaso no kwirirwa amasengero kuko imbanye y'ubwango niyo vyara amahoro ufumfana ivyiyumviro byiza bibaho ko kubaho n'ivyiyumviro byafuye bitabaho nuzobe nk'ababandi baduhendesha imfashanyo baduha imigigiti bukeye badukura amenyo ukunde kandi bubaha ibwirizwa shingiro ubyandike mu mutima niwizera impapuro ufata impuzu zera wambike abapatriote buzuye mu mpimba kubera ivyumviro bya politike mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe arabafungiwe politike arabafungiwe ibindi byaha kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka Burundi bushasha Pastor
umunsi mukuru w'abakozi si gitari kimwe kuri bo umushahara uduze niwo munsi w'akamwemwe ntuzokubaka amastade nk'uyiteguriye Coupe du Monde atamahingiro dufise n'urushinge ruva hanze nta gihugu na kimwe ku isi gikenye ivyumviro by'abagitwara nibyo biba bikenye maketa azotanga ikori n'uwisha atanga ikori politike yacu bizi yasho nk'urikora atambarege Burundi uracyagukunda pore sana kadege indagara ntizisoma nturi kandi ziba mu mazi naho kolera ikaze cyane ariko ni ikinsazi amasaha 23 zo kwiyumvira Burundi ariko isaha imwe wiyumvire wewe ucyuri nimba dadaye yari umutware wewe urumuki nimba yarabaye incungu wewe ubuziki ubutunganye convoyeur chauffeur n'ubintwaro ukuri ni kunyegezwe nk'umunsi w'umuhero uzotubuza kuvuga ntuzotubuza guhema uzotubuza kubivuga ntuzotubuza kubibona sindi Fally kandi sindi Akon ndiya ndege y'i Burundi batazira Falcon imwe yariwe mu gufyina nka komedi za kigingi dufise Tanganyika ariko tukabura amazi Murundi na OBR ni nk'imbeba n'akayabo n'umutunzi yarahombye umutayi nka Kotebu ntitukigira mariage kubera kubura inkwano kuronga ihumbi n'itombora nk'ukina kazino hasta itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe uwuzokorakora mw'itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu azoba ahemukiye Uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira Indundi.com amafaranga ntazobure nk'ikata za Freestyle ntazokine cash mu mifuko y'abatware igihugu kirateye stone na marché centrale uzotwubakira iyindi uzobudufashije Uburundi buraremvye zo butware buke nko kurihisha ideni watije nyoko bukwe uzotamikwa impanuro ntuzotamikwa ijambo ntitumva amasoro mu Burundi si kwa Rambo uzotinya amacakubiri nk'inka n'amaraso n'amacakubiri mu Burundi nasanze ari ingeso umenye ko intwaro zose zakoze byiza na bibi uzokwigane byiza ugwanya amafuti mu nama nshinga amateka dukeneye abaserukizi bugwaruka ibimuga abana n'abakenyezi ntuzo kwiyumvira ikizokunguka ku Burundi wiyumvira icyo Burundi buzokunguka kuri wewe ntuzogwanya imyerekano kuko hari ikikubwira zo mugika w'i Burundi kimojene ntikebura ntuzotakaza umwanya uzo umwami w'isaha uzobere voisionnaire politicien parara wibuke baba mama bagusasiye ibitenge kugira ngo urengane bashonje bibungenzi ikimoko n'umuvumo kuba mama batuvyaye kudandariza ibarabara n'ugufi bw'umutahe ugutwi gukomeye ni kwigera kurariza wumviza abafakazi n'abana bo mwibarabara nk'umwe abapolisi baheruka gukerera rest in peace nacho turi inyuma karibu mu gihugu cya destage y'amatara ariko kitagira konje y'amaraso aseseka Burundi babuhinduye umugwa wa satani badatinya amaraso umwavukiye mu ibusheri pastor Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha Indundi.com udashoboye kongera ko ikintu ku vyo Burundi bufise ntuzugabanye ko ikintu na kimwe ku vyo wasanze Burundi bufise Papa Nzeyimana Papa Burundi wumvise impanuro uzozigendereko Pastor La Victoria siempre ikiganiro rero dusa n'abakigejeje kure kumbure dusigaje iminota mike kugira ngo turangize kino kiganiro reka twibutse yuko abafatiye kino kiganiro hagati batamenya aho cyahereye tubabwire yuko turi kumwe na Mukombozi aho ariko aratubwira cyane ku ndirimbo aheruka gusohora yabanje kutubwira kandi n'ubuzima kumbure yaciyemwo aho yahuye n'ibyago byinshi kubera ubutumwa amari akunda gusohora gushikiriza tukamenyesha kandi yuko Mukombozi kenshi akunda kuvuga ibintu by'akamaro bijyanye no gufasha kumbure abarundi bamwe mu byimviro aho reka namubaza Mukombozi we kweri udakunda kuririmba indirimbo z'urukundo nkuko abaririmbyi benshi bakunda kuririmba urukundo ukunda kuririmba sinkunda politike nkunda igihugu ahubwo ndanka politike ko niyo bisubiza igihugu inyuma peut-être ngira ngo uri kuravuga indirimbo zimwe zo kuririmbira umugore
sinzi indirimbo zikunda kurimbwa n'abandi baririmbyi bagenza urabona ko benshi ku bihanze igihugu ku bintu bikomakomeye bihanze igihugu ntibakunda kuririmba cyane nkawe nibyo nariko ndasivuga usigurire abarundi bariko barakumvise n'umwanya kubera iki wewe ufise kumbure impano nuvuga abandi batahawe kubera ko ufise umengo urafise umugambi aho ugomba gushikana abarundi urumva abandi bagomba kubashikana bamwe bavuga ivy'urukundo kugira ngo abakundanye uko ariko barabivuga bakundane ku by'ukuri bitaniho ariko nawe uravuga muri rusange okay urazi ikintu kimwe ari uturorero tubiri no guha nobaha n'abarundi hariho icyambere na mbere ubona kwiga yubaye mu vyeyi kwiyumvira ko umwana wawe ashobora kujya ku ishuri ikintu cyambere tuza kwiyumvira cyane ariko kugira ngo wiyumvire gutwara umwana ku ishuri kumurira minervare school fees bitegerezwa kuba uri sure nuko uronka amahera yo kujya ushobora kwiyumvira amashuri no kujya bikugora hari ibintu udashobora gusimba mu buzima ushobora gusimba icyo cy'umwana wawe gusimbire kuri minervare yiwe ari ibintu udashobora gusimba ni nk'uko ntushobora gusimba urukundo rw'igihugu cyawe wakigitwara ku wundi muntu bizobagorana kuko uwo munsi muzoba uriko mwicaye ahantu uriko uramukubita bizu urusasi rukubise ari nawe iyo bizu aca usanga akwiye n'iryinyo ugasanga araguhekenye n'umunwa kubera gukanguka hari ibintu ndashobora gusimba ari kandi akarorero nako no guha urukundo rw'umuntu ku wundi je ntagonzi nisanze nta rukundo ruhari abo gusa hariho ibimenyetso rukundo hari ibimenyetso by'urukundo kuko jewe sishobora kubwira for example nkavuga uti ngenda mukunda umuntu yitwa Francine nkavuga uti ngenda mukunda mbe ntuzi kiri ku mutima wiwe muri icyo gihe washobora kubona wenyine acyazunze umutwe agasa n'uwemeye kandi atakwemereye bisigura yuko ibintu by'urukundo nk'ubwo ruragoye kuko deje uri kurasigura ibintu biri mu mutima w'ubundi urashaka kubicyabona ku kintu kiri ku mutima w'ubundi yuko gihe umugore wanjye arankunda cyane none akunda cyane wabibonye ubwo vuma bashyushiriza amazi amwongera iki sasa niyo mpamvu je nkunda nitwa Toma nemeye icyo mbonye ubundi je narabonye ko bunkunda kuko kubona gusa bunderera mama wanje na papa wanje bakigira mu rwego rukabahuza Imana yashatse kubahuriza mu bundi kugira ngo babyare jewe ariko sasa uwo wundi nawe ubundi n'icyo nyemeza sinzi urabona ko umutima udafise video ya umutima ufise video nayo kuba vyonda kuri play nkaraba filme yanjye ndiko ndakina mu mutima wiwe ariko urashaka kurota umuntu wewe birori ibindi none uko yumvira ukuntu atazokuvako kumbe wewe ariko yumvira ukuntu muvako vuba akiruhukira ibyo byose n'ibintu nzi nabibayemo niyo mpamvu nzobiririmba ariko sinzoririmba yuko ngomba sindisire sinzobicyabona sishobora kubicyabona ikintu ntari sire nacyo nuko ariko kandi nko kubivuze urumva urabisiguye igituma ukunda kuririmba izo ndirimbo reka twe kuri turaja muri birebire mu bijyanye n'ibyo ariko reka tugaruke kandi ku kibazo cy'ururimbo wasohoye urabona ni mu gihe gikomeye cyane muri politiki urabona ko abantu benshi bangajwe abandi bagahunga urabona impunzi zahuye kuba nyinshi mu makambi nk'uko abisigura urazi ko nawe wabaye mu bw'impunzi none urumva urazi kandi ko benshi uwo mwari kumwe benshi barasubiye mu makambi nagomba gusaba urabona kandi yuko haba imyiyerekano ibintu byagiye biraba kuva aho umukuru w'igihugu atangaje ko azokwitoza ubugira gatatu urabona ko habaye ibihe bikomeye mu Burundi bikibandanya kumbure ubutumwa bw'iyo uratanga harabo bwashitse ko n'abandi kumbure bwakomerekeje rero aha nkaca mvuga yuko bamwe kumbure ku ruhande rumwe babona yuko kumbure wewe uwoba
uri gukorera opposition ukuvuga nkuko SNDD wamaze kubivuga abo bitwa ko aribo bakomeye bamwe babona yuko no musi uri kurakorera uruhande rwa opposition wewe wogerageza gutanga umuco ukabasigurira kumure n'abandi barundi turangiza kino kiganiro ugatanga umuco ngo tumutanga kugira ngo n'abandi bantu biyumvira yuko wewe uba ufisa uhengamiye ubisigure neza kugira ngo utange umuco. Okay, icyambere na mbere je narahamishwa kwege je negamiye ku Burundi sinegamiye kuri bajye ya n'abantu batugana n'abantu batumurundi ku Burundi bwavyaye benshi bisigura yuko benshi bafite Burundi bwavyaye jewe ndimo n'abapolitike barimo ariko igikuru gusa nuko jewe naho nosanga uno munsi wewe aho uri gukubita papa wawe uri mukubita icyo nokora noshika mbangurukanya nkavuga uti reka uyo n'umuvyeyi wawe si byiza kwita umuvyeyi nkabangurukanya ari kandi nkaguhanura ariko hageze aho kubita Uburundi bwanje aribwo bwacu ari umuvyeyi wacu muri ico gihe simba ngurukanya yaye ahubwo nanje aho nje mpagara amagabo uko biri kose Uburundi niyo muvyeyi wanje nashobora kwihangana umuntu wari we wese hanyuma nibuka ku ndirimbo yanjye indirimbo yanjye Nzeyimana ari ahantu navuze neza ndi wo mu Burundi yagonya cyane leta yiwe nayikora ibyiza kubivuga byarananiye harageze igihe ngwanya ibikorwa rusangi kandi ayiterambere ryanjye jewe n'u Burundi nari kumvuga yuko mu bikorwa rusangi ari byiza ariko hari abarundi bafa gupinga gusa bagapinga ibikorwa rusangi cyane kandi barahari abo ni bo opposition n'umunsi ibikorwa rusangi baravyanga ariko jewe nk'umurundi ko je ndi mu ruhande rw'Uburundi muvuga uti yego ibikorwa rusangi ni sawa kuko Uburundi bwanje bubaka amashuri ayubaka mu Burundi bwanje ni sawa iki nacyo gira kabiri kundirimbo iyo nyenze Imana arahana navuze yuko naragumiye abajene nifitiye passport biangaye ncyafata indege bafana ubujuju bwabo kubera hari amazi minsi harabaye MSD umugambwe wa opposition wa Nyakubahwa Sindwije wamba MSD bari bamaze gufungwa hanyuma Sindwije aracomoka we aragenda baranshavuriye bavuga uti kubera iki ushobora kandi yuko twebwe twasigaye kubera ubujuju bwacu ibiki mvuga uti mani muri mugambwe ngo natwe aje twe turahanira agateka ku Murundi ngo dushagwanira agateka ku Murundi shobora kuja mu mugambwe kuko umugambwe uraguha amalimite uraguha ahantu tarenga mu kuvuga kuko bafise amategeko nta mategeko agenga kuvugira Burundi n'amategeko agenga kuvugira Burundi nibisaba ngo mwaka ube umugambwe ari ibintu uvuze baca bagufuta kubera hari umuvugizi agiye kuvuga kandi nawe umuvugizi nawe nyine avuga ibyo yandikiwe ariko je ntungiye ngo umuntu ariko arasa Umurundi mu cyendinda ngo banyandikire nje kubivuga ngo nje ndingira ngo ndabitware ngo umuvugizi aje bivugira kuko we atabibonye uwo muvugizi nashobora kubivuga na sentiment na feelings jewe mfite ko je narabibonye sasa muri icyo gihe je singeneye userukira mu Burundi mu bibazo by'Uburundi oya ifuko iserukira usangeneye ngo dusangira kubironkera inyishu ariko abapolitisi baraserukirana umugambwe arawuserukira jewe usishaka umuserukira je nshaka duhurire je sishaka umuserukira nshaka duhure naho baserukira abandi duhurire haje imbere tuvuge ukuntu twashyira Burundi n'icyo nyene asa muri icyo gihe nabo nyene muri position barambonye nabi ariko nanje kumbona ko abo nabi naratarahuye cyavuga ati abantu bambona nabi kumbe bari bibaza ko ndi umuntu w'iwabo ahubwo nakimwe ahubwo niyo nakina bitora ko bo biyumvira ko je ndi w'iwabo mije sindi w'iwabo gato kuko deja je nta mukuru umugambwe n'umwe je twakuranye cyo bakubwira ngo ndazi ingeso ziwe ngo uyu wazi ikintu kimwe nshaka ndakubwire wazi ikintu kimwe mutama Samuel ikintu kubwira nuko kenshi biragoye kumenya ingeso y'umukene Mwe ndi murashaka gusohora uribuka nimba narakuririmba iyo jambo rya ririmo biragoye cyane kumenya ingeso z'umukene n'aba bandi bariko bapinga Peter nawe nyishobora kubashigikira kuko biragoye cyane kumenya ingeso z'umukene bashobora gushika
burya umukene niwo muntu wa mbere bigoye cyane kumenya ingeso ziwe ko aronse amahera abatanzania nibo bavuga ngo maskini akipata ngo matako anapiga ngwata acha hinduka nimba yatambuka buke atatangwa kudundagurika dundira hejuru bisigura yuko bigoye muri ico gihe ariko hariho n'abakene bihangana aronse akaba bien ariko kenshi biragoye kumenya ingeso y'umukene muri icyo gihe jye namwe nshobora gushyigikira n'ubu benshi dutanguye kuvugana maze guhunga kuva aho nshoboye kuzina nashoboye kuba mvugana nabo nyene sivugana nabo benshi nkunda kuvuga iyo nsohoye indirimbo kumva indirimbo ni sawa abo nabandi iyo ndirimbo kubera ko wayisohoye kubera ko tugira nabi ndivuga nako gisiye impande zose ariko jewe icyo mbone nabi mbone n'ute ariko ndazi yuko ukuri ni nk'itara ryaka bishobora kwinyegeza mu mwijima nawe ugira ufata amashuka ugafata amashuka ugashyirako mu mwijima umuntu acabona akantu kamyega muri icyo gihe umunsi umwe bazobona neza yuko ibiba umuhungu vyo ariko aravuga nivyo naravuze mu 2014 ari ndimbo twaririmbe tuvuga 2015 ntishike uvuga yuko je 2015 je ngo numengoya kuko hari ibibazo mana dufashe nimba ari umuhero uze hakiri kare 2015 taragera kuko ngo numengo nibizo tuzopfa tuzogira iki iyo twabivuze kare ariko raba 2015 ntiyashitse n'abantu bari ko harafa si wo muhero nyine twako turasaba none abantu bapfuye umuhero wabo ni wageze kubera iki ibintu turavuga imbere ariko abantu bacafata bo politike bajya sishobora ibyo kandi jewe na hamwe ushobora gushigikira mwisanje ngenda na hamwe shigikira kandi sinigera yikira je shigikira Burundi bwanje kuko bajya bose nta numwe twakinanye nta numwe nzi ingeso ziwe mvuga uti ndamushigikiye oya namba no matora gisi namanjayo kubera iki nje gutora umuntu cyeshwa kujya gutora umuntu ariko ni byiza ko barundi batora ndabashigikiye ko batora ariko nanjye ndafise devise yanjye sinkunda kwihemukira sinkunda kwicuza je ndatinya kwicuza ku buryo bwanje manicuza urazi umuntu waramutoye izuba rikwakirako izuba reka kwakirako gasonje uringiye kumutora hanyuma akacyatwara akaba ariwe yongera ko kuri rya zuba ryawe akaca guha ko n'ikimoko inkoni akaba birababaje cyane niyo mpamvu jewe abo bajya sindi ingofero urakoze mukoboze urasibuye kandi birumvikana yuko kumbure igituma wowe benshi batakunda kugira gushira abantu bakunda gushikana ko mu bintu bya politiki uko kumbure ufise ico wiyemeje gukora ico wagombye kugira none rero kumukurangiza kino kiganiro nagomba gusabe kumbure ugire impanuro ya nyuma utekereye ugwaruka muri rusange ugwaruka ruri mu Burundi ndetse ruri mu mahanga mu karere uherereyemo n'ahandi hose abarundi bari kwisi n'impunzi kumwe zimaze kuvuga ubabwira akajambo k'ihumure ku banywanyi baba ariko barakumvise muri kano kanya cyane ugwaruka mu munota umwe gusa kugira ngo turangiza kino kiganiro ubatekereye impanuro ubabwira muri bino bihe. Okay, ikintu cya mbere ni uko shengera uburundi bwacu kuko imana nibwo buhungiro bwa mbere kandi ubuhungiro butikira buneshwa iyo imana yatubwira neza yuko Burundi igihugu cyacu hari ibintu byinshi byashyitse abantu gukora iki bituma duhunga ariko uzosome muri Matayo 28:21 niho Yesu avuga neza yuko icyo gihe abafarisayo bamubonye ariko asangira n'abamaraya ariko asangira n'abakiza kuri baramubaza kuki usangira nabo kandi ataraberanda. Yesu acitanga akarorero k'abana babiri yarungitse umuvyeyi yarungitse abana babiri umubwira aje mu itongo ry'umuzabibu uhasomye ucubandanya n'icyo gihe twige cyane abarundi gutanga ikigongwe naho tubabazwa naho tugira iki tujye gutanga ikigongwe kandi twizeye ko Imana yagize kubera abo bakora ikibi bisigura yuko nibo bazohinduka imbere kandi twizere yuko nibo bazohinduka kandi nibo bazokwicuza bakaca bifuza uburundi bushasha kandi nibo bazodushigikira ibyo bigo dufise nibo bazababwira kudushigikira ni satani gusa ari muri bo tubasengere nabo nyene ikindi nakimwe ko abari mu makambi ihangane nuko
sinibaza yuko imana yaremye Burundi kugira ngo tujye turabuhunga ariko bigiye guhinduka Uburundi bushasha bigiye guhinduka bushasha bukura Zamunda Daya yapfuye yifuza Bagasore yapfuye yifuza bagihome bande hamwe byose n'ibintu na bizera icyo kintu kindi nacyo imisore y'amaga y'Uburundi nzo tubwiye abatama bariko baduta mu bintu kubo bashaje muri icyo gihe bakuriye macakubiri deja sino bakirubanza kuri icyo kuko barakibayemo batiza kubanisha yavunda batahura ariko ishavu ryabo nitwemere ko bayitwingizamwo yabagatwe imisore nitwemere nitwe kandi nta nguvu bafise bariko bakoresha inguvu zacu kugira ngo amashavu yabo bashobore gushika aho bifuza kugira ngo bashobore kuganza bakoresha inguvu zacu imisore geno hanura cyane imyabaga nkatwe duhaguruke kuki badutwara mu bintu nk'ivyo hanyuma tukabemerera kuki badushira imbere uzorabe kenshi muri iyo ndirimbo yanje ntasoboye niyo navuga neza yuko abagiye kugwanira Uburundi ni bande twari nitwe imisore ariko kandi bade mu bihe cyane hanyuma uravye abariko barafa muri manifestation nitwebwe imisore kandi turiko turanganira Uburundi muri manifestation kandi nitwe dufa cyane ariko ukacura abasasa abari mu gasho benshi ni bande nitwebwe nyene n'ingufu zacu zose ariko nitwebwe nyene turi mu gasho cyane ukacura abadafise akazi kandi babikwiye ni bande nitwebwe nyene nitwe tudafise akazi kandi dufise ingufu none kubera iki hageze kugwana baduhamagara ariko hageze gutanga akazi bataduhamagara hageze mu gasho nitwe tujyayo benshi none icyo kintu kwa tukige ikindi nacyo nuko nugira imyabaga yose tuniganire mpaka ko ibwizo shingiro rihindurwe icyambere bahindura iby'amacakubiri kuko nibibaho ko nubaye ubu bari kuvuga ngo ni intwaro y'abahutu ariko abatutsi bari ngaho banezerewe kandi bari bien bisigura yuko atamoko ahari hanyuma ikindi nacyo nubabwira duhindura itegeko ifoko mbwiza shingiro hindiramo userukira hindiramo intebe n'amashinga amateka intebe y'userukira ugwaruka kuko twe duserukiwe uno munsi mu n'amashinga amateka araba na ministre wa jeunesse sport igihe naronga ibibazo baramubagije avuga uti jewe ngo yaravuze neza ko ngo ntazi mukombozi ubona ntazi land story ubona bamubaza no muri ivyo azi bacyancyo none umutama none niwe ashobora gutwara nuze ministere ya jeunesse cyangwa ministere ya vieillesse ministere atotwaye ministere y'abatama ntidukwiye guhaguruka dutwaye ministere zacu ibyo byose n'amashinga amateka bisaba amashuri ngahe tuvuge ruguru umwe wese tuve mu gisagara tuvuge kuba duhendo n'amatara tuvuge ruguru twitoze dufate n'amashinga amateka amateka abageni babishoboye bagende genda cyane leta iduha ikibanza cyacu itegeko yuko hategezwa kuba hariho intebe n'amashinga amateka userukira imyabaga tugaserukirwa kanyeze yakoze ibitangaza imyaka ingahe mukombotse rero nibyo umwanya ku by'ukuri uratujanye wa kino kiganiro twamaze kurenza ku mwanya mutoyi reka ku by'ukuri dushime ku mpanuro urangirije ko ku byo utanze kumbure hanyuma tuzokwikorako wongere kumbure ubwire abarundi nico ugiye gukora muri iyi minsi ya vuba akanya kadukundiye kugira ngo mu minsi iri imbere zokongera tukwikore ko ubwire abarundi n'abanywanyi bawe ibyo ugiye gukora urumva gukora ufise byinshi ukivuga ariko umwanya wahari kino kiganiro by'ukuri ugeze kandi batujanye udukundire rero ahubwo reka ngaruke nshimire abarundi bose bagerageje kumviriza kino kiganiro abanywanyi ba Mukombozi bagerageje kuza barandika ubutumwa ku rubuga rwa Facebook mwakoze nibaza kandi ka mutwihanganire kuba mutashoboye kuronka
umuhora wa telefone bashobore kwakura uri umusi byagoranye ariko gukurikira bizokunda mugashobora kuvugana neza na mukombozi mukamubaza ibibazo namwe nyine kumbure akishyura ibibazo byanyu mubitungere kuba tutashoboye kuhamenya. Reka rero shingaruka kandi nshimire nawe mukombozi wakoze cyane kuba kumwe natwe muri kino kiganiro. Turagushimiye kandi ku bantu watanze ku siguro wahaye wahaye abarundi bari baruganiza ku bijyanye n'indirimbo zawe wasohoye kugura abantu bari bafise baronse inyishu y'ibibazo bari bafise. Hanyuma reka kandi nshimira bimwe by'umwihariko n'uwo twari kumwe muri studio yakoze gufatanya nawe akadufasha muri gakurikiye. Reka rero mukombozi mukajambo ka nyuma usezere abanywanyi bari barumviriza akajambo ka nyuma mu masegonda nka 30 gusa uzorangira. Okay, kajambo ka nyuma nuko ubu kuna amaze gushika muri GLM Indundi vuba na pasiteri bagenzi ibiteramo cyo kuzunguruka ariko tubigarukako tugiye kutwereka n'abarundi tunaga amasezerano n'ibindi nacyo ndabashimiye cyane kubona batubwije no bitashobotse kuvugana nabo ariko nize yuko umunsi uzatuba twasenze twafukamye bizoshoboka abari mu mafungo nabo reka nababwire ongera na saumu amafungo meza Imana ibahezagiye cyane amen. Mukombozi urakoze cyane rero bakunzi banywanyi muri radio Indundi ikiganiro cy'umunsi garuke ngaho naho utaha nkaya mama GLM Entertainment producer mo Mutama Budi Kakabone Mukombozi ndi Umurundi hasta siempre ukunda igihugu kuri jewe biri marsonere mon pays est beau mon pays est honorable hasta Sangisi Kirundi abana mwacaye mu mahanga bakure basumuco iki Kirundi Sangisi Kirundi abana mwacaye mu mahanga bakure basumuco iki Kirundi bwacu Burundi buhire aba ku mugaje bariyahuye twe dusigaye reka tukuvure kandi ababibwize n'abavyegoreze imitima yacu irasa turakora ibyiza bidasa bishobotse woba nkatoma ugashika kuvyibonera canke baza baganda n'abanyarwanda nk'abarundi bose duzi ibiganza byadukwiye twese kuyagiza dufise imico n'akaranga keza Kirundi cetu lugha ya taifa kuna mashujaa waliokufa kwa gasore baba wa taifa ndadae demokrasia baba Mungu wote walaze pema wote waliokuwa na nia njema abubatsi igihugu cy'u Burundi kugira ngo nanje mbumurundi navutse nzicari cyo patriotisme ntabwo nigishije gukunda igihugu n'umwigisha wanje wa civisme hasta la victoria siempre. Abana banyu baranzi ibisokozo mbariza bigisha imigani yago gambere reka kuca mu by'amahanga mudaherayo Burundi igihugu cyawe niteka wawe Nibazonkiza Saido Niragira Claude
King Dave Kikongwe Kizito Decide Pastor Bagenzi. Iyo nzoja hose ibyo nkora byose ndazi ku Burundi bwanyibarutse, igihugu cyanjye cy'amata n'ubuki turakundana cyane kurusha bushi. Lugha yangu ya taifa Kirundi, mu bindi nsangire n'abandi, imigenzo yanje ni y'abarundi, ndikunda nkuko nkunda abandi. Kuwa Mrundi Kongo ni bahati, ukinita Mrundi utakuwa rafiki. Taifa zingine misi zitaki, ila kiujirani hapo nakubali. Namshukuru Mungu zaidi kwa kututolea ugaidi, pesa zetu ni frambu, kila siku zinapanda juu. Navutse nzicarico patriotisme, ntabwo nigishijwe gukunda igihugu n'umwigisha wanje wa civisme. Hasta la victoria siempre.